hariho abanyarwanda barungitswe muri Kongo bahura n'abarundi abarundi bakorera akantu tutaza kariko batigera bavuga arahumva bamavuga tu Burundi muri Kongo ari Burundi gusa bikunda hari usasi bigeze bumva ngo igoma ngo bafashe barashe abarundi bigugu nyene abarundi bari yumva yuko umuntu yotera Burundi umusirikare w'u Burundi akiruka nkabajya bo muri Kongo ati kuvuvuka ubwenge urigeraho mu musirikare w'umurundi yagiye kumena inzugi ngagiye kwiba umuntu none wewe ntumva yuko baraje bagera Kamanyora niho egaje niho narindi barahishikiye mbo abantu bari mu rugombo iyo bariko baragwana amasase barayumva aho nyene niho umurundi nyawe wowe uzenye kaje ega nikabera ku butaka bw'u Burundi baca bakimurira iwawe wowe ngo uje gutera sawa Mumba wateye isi yabimenye neza ko wateye. Rero iyo watewe ukivuna uraprogressa gushika niyo mwasari. Hey, muraho mumeze neza. Kaze cyane mu biganiro byacu ni NS nko bimenyereye. Turi kumwe na Simbizi ugira kandi. Uko mubona. Kaze cyane Simbizi. Bana asante sawa jemeze bien. Tamusabara ko badukurikirana. Bana bariko bakurikirana Kejo Media jemeze fresh. Murabizi yuko misi yose mbanza kuyisiga. Ikibonobono oyi. Ega ashi. Banga jyayo mavuta. Misi yose. Nendo bibona. Ucubanza kayisi. Nubona ko ubutumwa babukurikirana. Aya kandi niyo mpamvu. Ahantu nkanga. Ahantu nkanga bro. Wamana amahoro. Amahoro gute? Ko nyene nta bibazo ubufise nta bibazo y'amafaranga ugira ntuganya gusasanzwe canke hari ibindi bintu uvangana nta bindi amavuta nyene asanzwe gusa ikibonobono none kurira hega turabe nanje nisigera dukeya ngaho nawe ko ibintu byogenda neza ashe jewe yakeneye urandondera kwa telefona kuri 696215 nimero yiwanje yanda kujana ayari neza cyane rero ko ndayisize nitegeke bivana n'ibyo wapanze ico nzokira biracamwo tu mvana imitego ega bivana ibyo wiyaturiye kuri no munsi ibyo arivyo byose kiracamwo neza cyane kiracamwo kandi mu nyuma ingwane nuko abantu bose ndababwiye ntimugaruka ngo muze munshimire reka nanje ndindire kumbure aya nisize n'umunsi namba ari vyunguka biraboneka reka ndindire namba udutego wakinye kiraza guca reka nanje ndindire aya nisize ndazi ego solution yazozana ego neza cyane reka tuduge Simbizi duherutse kuba tubona uzunguruka cyane kumbibe u Rwanda ruhana no Burundi ndetse na Tanzania urubiye ruhana Burundi ruhana na Kongo hose uragenzura ndetse turakubona ugenda no mu makambi y'impunzi ego hariya mu makambi y'impunzi wagiye uracari yakumbibe ubuzima bw'impunzi bwifashe gute mbo ubuzima bw'impunzi nyene n'ubw'impunzi nyene ni bwiza ku mpunzi kubera burya umuntu ikintu cya mbere abarika impunzi ihunga no kubera amahoro n'umutekano vyiwe biba vyahungabanye ikintu cya mbere impunzi ijanu hari ivyo amahoro n'umutekano segembe ni sawa ikintu cya mbere impunzi urumva mugiye kwanza ahantu abari abayumva yuko afise amahoro n'umutekano ico kiba gikwiye rero nyampunzi twayaze jewe nabagiye yuko aho bari yumva yuko bafise amahoro n'umutekano ico ni bakiriye mpaka hambi bikurikirana navyo uba wahunze wavuye aho waba sivyo aho ba wahungiye nta mirimo ubu hafise nta kazu hafise urumva hagari uburindiye yuko abagira neza canke yandi maboko kuko ari ushiramwe mu zamakungu gitaye impunzi rya UNHCR UNHCR gitaye impunzi rero bagerayo mu gihe gusa kubera kiba ari igihugu kiba cyabakiriye ari amasezerano ahari yo guwakira impunzi hama mu nyuma HCR ni ikikora ivyayo bakaba pokeza ibyo bafungura niki mugabo nyene nivyo nta muntu no kwipfuriza ko bimpunzi niyo mpamvu ari abantu babukokeza je ikintu cyatumye ngenda
babona impunzi ingene babimeze niko yaye n'abarundi b'ibipfa mutima bakokeza bashaka intambara. M23 nizitera Burundi. Abantu bananiwe kurenga Kamanyora. Niho bagomeye hajya nyene. Byarananira. Iri kunda hari usasi bigeze bumva ngo igoma ngo bafashe barashe. Kumbure hariho igituma ega abarundi bigugupa. Nyene abarundi bariyumva yuko umuntu yotera Burundi umusirikare w'u Burundi akiruka nkabajya bo muri Kongo. Ati kuvubuca ubwenge urigera mu musirikare wo mu Burundi yagiye kumena inzugi bagiye kwiba umuntu. Uvugisha ukuri cyane urigera mu umupolisi w'u Burundi ngo yagiye kumena inzugi y'umuntu ngo yafatike inko umuntu ngo ama ngo aramusaka. Kuvubaho ibintu urigera uvyumva nawe. Abasirikare muri Kongo baravuga no kuva kera harabisongo bakatanyama. Katanyama. Rero ari abantu bitiranya abakatanyama muri Kongo akatanyama bimpimbiri. Yama groupe y'indwanyi nyene. Abakatanyama bara leta. Katanyama zani nyama ufise nk'umupuri mbuje. Ne abandi mbizuru sasi kirutse. Mwapanze position atera nawe je haji wunda abantu jagaca yugurura. Baciye hejuru. Nahumba none wewe ntumva yuko baraje bagera Kamanyora no egaje niho narindi. Barahishikiye. Mbo ego abantu bari mu rugombo iyo bariko baragwana amasase barayumva. Mugabo bayumvira kwa kure ntashika ku butaka bw'u Burundi. Kubera ahantu narindi meya yuko ari ku mupaka w'u Burundi, Kongo n'u Rwanda. Bisigura yuko impamvu bumva yuko bimeze uko hajya mu Rwanda niho bajya M23 bagirira rope. Muba kubisa urusasu neza baca binjira mu Rwanda ni bagamba mu magaca bisuganya bakagaruka. Mugabo bashobora rope mu Burundi. Tureje ona yindi rero ni ku Rusizi. Umupaka wa Kongo n'u Burundi kuri kote za hariya ni Rusizi. Niyo ujabutse Rusizi bawinjiye Kamanyora. Yavyo rero ku mupaka wa Rusizi hameze leta bisigura yuko ngegera diriyo ku ruhande rw'u Rwanda. Numva rero niyo mpamvu rero nagomba kugenda dabora bene yiwe abarundi bareme bamenye yuko abo bicanyi batari ngaha kandi n'abarundi biyumve yuko igihugu cyabo gicungerewe. Bibananiza kubita amadiri abatondera ibitero bagende gutondera ibitoro abatondera isukari abana bitondera isukari umukte ngumva ngo iki isukari tuyibura twese nituyironkera rimwe yabone sanga ibitoro ubu hari gitoro pass duke turatugabanganya twaramaze kumenyera ni twese nta si kibazo cy'umuntu umwe aho urumva ibitoro M23 n'ikizi bizanye harabamesha bambwiye ati umusi bihenze bagatera urabyumva izo bari imbarutso yo kugenda kuvoma ibitoro bafise mu gihugu cyabo muri Kongo mu Rwanda hose babo araje avuga ati none bajama nibo bikora tugende kuvida rya station abona abene gihugu baho nyine bagiye ego bakubwiye ati umusi bihenze bakaza bavuga ati sawa zoba mukura oya bazari kwakubitwa iseruza ko barakuzogwa rero bamwe bavuga ati bazokosogwa abandi bambuka bagenda abamesha ngari bere mu vyubuka vyata nese abaje bigurisha ibito byo mu mabito rero n'ubundi uriko muri abandi bagenda yo baza batavyo bazana bari urumva kandi ndagusigura basi mu Burundi bivanye n'akahise k'abarundi abarundi bose n'abagwanyi nta Burundi umusivira aha nawe ngaho iri sifi gusa yuko bihinduka gato wamaze kuba umusota fighters isoko yari kirasha haje harabamisha tamutera bari bafise mu isoko biruka binjinda ngo bagiye kurokora imizigo hari mutara bari bafise no kurinda baba aho nyene niho umurundi nyawe wowe uze kaje ega nikabera ku butaka bw'u Burundi bacha bakimurira iwawe wowe uza ngo uje gutera sawa ngumva wateye isi yabimenye neza ko wateye rero iyo watewe ukivuna uraprogressa gushika niyo mwasa rero abandi bamesha ubwete igihe bazoba bamaze
kuvyonga gusa bakinjira uno nabwiye bazokosoka aja bamaze uwo mujama mbwiye yamaze kurokariza ngo ubustation bwose buri ku mupaka abarundi bararinda cyane rega aburofa ara burofa inkuru nziza no yavuze ati igihe cyose ubundi bwateye bwaca bwagura imbibi cabwagura aba nabo bavuga yuko uburundi bwa bukorana na FDL iri he barihe biravugwa nta burundi bigera bukorana n'imigwi abavuga ivyo ahubwo ikintu gitangaje ni nyene u Rwanda ariko banyene ukorana n'imigwi y'iterabwoba kandi bukabikora bwitwaza ngo abarundi ngo bakora FDL iri mu Rwanda se cyangwa nese abanyarwanda FDL n'abanyarwanda kandi nabo uye hari inkuru zivuga yuko ndetse umviriza FDL n'abanyarwanda bafise igicaro hehe yabari ndabonese nuvuga abanyarwanda ko duheretse kubona M23 ishikiriza bamwe siga n'inkina mico bijya urumva ufite umunota u Rwanda aho rugeze rukora kubitwa ibihano by'agasakisaki rero bagaragaza gucrea udupreuve twerekana yuko gwari ko rarenganya ufite u Rwanda gubakiye ko kinyoma haize imyaka 30 sivyo uri ku kinyoma ubu rero ukuri kuriko kurigaragaza rero y'ukuri rero kuriko kurigaragaza hari ibintu bagaragaza bakagira amanyanga y'ibinyoma mugabo amakungu yaramaze kumenya yuko ibyo bintu bakora ko ari ibinyoma niyo mabona barihenze ukabana bazanye umuntu yambaye ya Jordan ni tenishasha nyene igoroye neza ngo numugwanye umugwanye uramuzi hari kijama bazanye ngo kivuye muri Amerika ngo cyakoze genocide ngo cyakoze apana ujya ico kindi cyo cyafuye gushikira cyane cyambika ipingu nibagaje mako atabapingu baje bambaye kirere rya n'inkinamico nakiya kijama bazanye naco n'inkinamico umva ko baragaragaza gukreya ama content kugira abantu basamare niba ubona bagategura ibintu ngo Tour du Rwanda bagategura bagafata abakobwa bakicumita ibidaje mu bitsina bagafata bakagira ngende ibintu kugira abantu basamare mugabo ico amakungazi neza nuko hariho igihugu cyavogera igihugu cya Kongo Rwanda gwarakivogereye ariko kabarebe we nuko aracahakana ari mu bihanujya ndetse akavuga yuko ivyo byose ivyo bihugu biriko bibandanya bifata ibihano ku Rwanda atakindi buri kubikorera ahubwo buri gusotera imari ziba ziri muri Kongo ivyo navyo bivuga ki Kongo yo kubifisa imari afisa amamari kandi urumva abantu mbere bagira inyungu kuri izo mari zo muri Kongo nabo bazungu nyene kuko nibo bakora no matelefone nibo bakora ayo makamera nibo bakora nibo bafite izo nganda zikora ivyo urabyo gusa nuko bari bamaze imyaka n'imyaka ubwo butare bwa Kongo bugurisha n'abantu atari abakongomani n'abantu atari n'abanyarwanda urumva ugasanga u Rwanda nigo harageze tutarugara neza umupaka nikawa y'u Burundi nyinshi yagurishwa n'u Rwanda ari ukuntu bakingira ba D1 barabicisha bakavyambukana Kanyaru babitwara ikawa mu Rwanda babicisha mu binywabi so nuvuga rero yuko kuba abazungu n'umunsi bariko barahibihana u Rwanda nuko nabo bazungu nyene nabo nabazungu nyene barabakorana n'u Rwanda muri ayo madiri mugabo urumva ikinyoma kinyoma kimaze imyaka n'imyaka arico bubakiye ko ubuko kirajagaragara nabo rero banka kuyicafuza umuzungu nayo ingene ameze yabonye yuko agomba kuyisafuza cyakudaho yakura ko amaboko urumva yatwe gashabiza kumugaragaro hariho naho bazokwisigura gute barako na media yabo nta importance akiba ubwa mbere inkuru nyene ma media y'abazungu nyene yayitanga yegamiye ivyo inyungu z'u Rwanda urero bamaze guhe kubiheba urero u Rwanda ruko rikora ku media lokale bwa ubwo nabwo nta nguvu ufite twamaze kubuzima twaramaze kuburangira twarabutikuye yafashe ubwo influencer afatubuke tera nyamwa wapi aba influencer 50 b'u Rwanda basumba bose hamwe basumbwana koresha umwanya bose umwe yekoresha umwanya wenyine yuhangana nabo bose
bose ibi ngufu zahetse nabahagurukiye koresha umwanya umwe wenyene risiri kweli koresha umwanya wenyene bagara batikura ari 50 ijana uravyo gusa kusanga ega bo bumva ko bafise ikinyoma nawe ucubana baca bitwaza ibitutsi igana riya bitutsi badutuka no gusamaza abantu bagafata president wacu bakamutuka bagafata bake bakabatuka kubera ntaco bafise bari bwisigure bacha bayitamo gutukana hajya gutukana nico kigwanisho cyabo gutukana ni kwa kwiriza bagira nabone bo baraza kakwica gaca yiriza urabona u Rwanda Uburundi Kongo mu myaka ya 1980 byari ibihugu by'amahoro bitekanye kangorane barizamo byatangujwe n'abanyarwanda nibo batanguje kuvyonga kano karere kose bafise izindi hangiro z'ivyo bagomba kugerako kuko rabe naho mva ngo zagoma zande yari miji yari itekanye mugabo urumva inventura niyo yaze kica igatuma haba umutekano n'amahoro agahungabana nibo bazi wafete wewe waje acahungabanya direct wawe bakunda kwiganza barabigerageje mu Burundi byarabanki ibiye byabaye 2015 aya mu Burundi n'igikunda tumena umutwe umutwe turamena umutwe ahubwo ubwo baratevye ukazobora uzorabe neza ugwanko banka barundi hari ibintu batavuga bakorewe uravye ingene umunyarwanda yanka Burundi mwanya wose baguma bavuga barundi haya leta y'u Rwanda baguma babeshera abarundi rero hari ibintu Burundi bwabakoreye tutazi ibyo ari byo exactement bataragomba kuvugisha ukuri hari ibintu byabereye muri Kongo bikorwa n'abarundi abarundi bikorera abanyarwanda mugabo badashaka kuvuga hariho abanyarwanda barungitswe muri Kongo bahura n'abarundi abarundi bakorera akantu tutaza kariko batigera bavuga arahumva bamavuga tu Burundi muri Kongo ari Burundi gusa hariyo Tanzania hariyo South Africa hariyo SADC mugaza ngo Burundi none gasha ikintu Burundi yakoreye umunyarwanda ni giki barakivuga bazoge tubwire tukimeye ega urumva ko ntushaka gutahura yego mama ngo Burundi burakenye Burundi sawa ntangora ntari gwaye none ko batwami nta nejo president Kagame yaravuze Burundi ejo hari inama y'abashikiranganje inama y'inkenguza amateka bavuga Burundi ubwo Burundi bwabagize iki Burundi mama ko atanga uvudu office nibavuga ivyo bintu babakoreye tubimenye bareke kwitwaza ngo urumva ngo abarundi ngo none igihe nagiye gutembera nabonye abanyamurenge twayaze nawe Ales bibereye bien barafisa ngo n'umutekano iyo bari mu nkambi mugabo hari ibintu abarundi bakoreye abanyarwanda muri Kongo bituma bavuga ngo abarundi ngo bishe ngo bavuge neza ivyo babakoreye babivuga tubimenye bagatangura kuvuga yuko abarundi bo bakorana niyo bibitera bwo yahehe abarundi bahawe diri na leta ya Kongo namasezerano bagiranye Burundi igisirikare FDN Burundi bwarayaze na Kongo bapfuye mu gisirikare kandi igihe nidira umusirikare abaronse ivyunguka buri diri yose igira ivyunguka ni mission bayita mission umusirikare w'umurundi agiye muri Kongo avuga ati ngiye muri mission baranapambana bagira amarobingi ego umusirikare ataronse aja kurasa ntabari ku kazi araza akavuga ati baranone akayaranye chef none ramvuge nanje njeyo yisabira ko muri Somalia bana baza ko muri Somalia baza ngo abarundi ngo bagiye mu munyenga ngo gutya uraza madiri bakina kugira baje muri Somalia
kandi aho umurundi agenda aca hose bari urazi muri Somalia ntibaze ngo muri Somalia ngo yabagiye ahantu mw'ihoteli bacamuzanira ngo nk'ikidemu gifise itakora ingana gutya ngo yipohereze nibi apana muri Somalia umurundi yabagiye kurasana n'inkozi z'ikibi n'intagondwa zeresha babu niyo misiga ibatwaye nta kindi kandi barashitse barahatunganya Somalia iratuje baca bigira misi yeze bagaca bitahi